miryango mu karere k'ibiyaga bigari mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imbona imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 13 z'ukwezi kwa munani mu 2022 nkuko nabibemereye ubushize uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho ku wa gatandatu ushize. Ikiganiro cyavugaga ku mikorere ya MONUSCO, umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva itariki 25 z'ukwezi gushize mu turere dutandukanye two mu burasirazuba bwa Kongo habayemo imyigaragambyo isaba yuko ingabo za MONUSCO ziva muri Kongo kubera yuko mu myaka 22 zimaze muri icyo gihugu zananiwe kugarurayo amahoro. Leta iravuga yuko iyo myigaragambyo yaranzwe n'imvururu yahitanye abantu bagera kuri 36 barimo abasirikare 4 ba MONUSCO. Abigaragambya ndetse bateye ibigo bya MONUSCO bimwe biranasahurwa. Haraho abasirikare n'abapolisi ba leta bakoresheje imyuka iryana mu maso mu guhangana nabo bigaragambya. Inkomoko y'iyo myigaragambyo ntiramenyekana neza kuko nta ruhande na rumwe rwari rwemeza ku mugaragaro yuko rwahamagariye abo bantu kujya mu myigaragambyo. Hari habanje kuvuga yuko ijambo ry'umukuru wa Sena Modeste Bahati Lukwebo yavugiye mu mujyi wa Bukavu anenga imikorere ya MONUSCO ngo ryabaye imbarutso y'iyo myigaragambyo, ariko bwana Modeste Bahati Lukwebo ibyo yarabihakanye. Aho ibintu bigeze nuko bigaragara ko leta ya Kongo nayo imaze kwemera ko ingabo za MONUSCO ziva muri icyo gihugu mbere y'igihe cyari cyarateganyijwe ngo kuko ari byo abaturage bifuza. Mu nama yahuje abagize inteko nshingamateka na nkenguzamateka hamwe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi, leta yavuze yuko ishyigikiye icyifuzo cy'abaturage cy'uko ingabo za MONUSCO zitahuka. Ibyo biravugwa mu gihe umutwe w'inyeshyamba wa M23 waguye akarere ugenzura umaze gufata umujyi wa Bunagana uri ku mupaka wa Uganda, aho hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Ndetse uwo mutwe wanahamagariye abanyekongo bahungiye muri Uganda gutahuka. Biravugwa kandi mu gihe umukuru wa MONUSCO Bintou Keita ku itariki 13 z'ukwezi gushize yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi i New York yuko uwo mutwe wa M23 ufite intwaro zikomeye kurusha izo wari ufite mbere kandi yuko urwana ukoresheje ubuhanga bwa gisirikare butandukanye n'imirwanire y'ikinyeshyamba. Biravugwa kandi mu gihe umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba uri mu myiteguro ya gisirikare yo kohereza ingabo z'akarere kujya gufasha igisirikare cya Kongo mu kurwanya imitwe y'abitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Kongo. Biravugwa kandi mu gihe igisirikare cya Uganda kimaze igihe muri Kongo mu rwego rwo kurwanya umutwe wa ADF NALU. Muri iki kiganiro rero imbona imvano iragerageza kumenya ikihishe inyuma y'iyo myigaragambyo. Bamwe bavuga yuko yakozwe n'udutsiko tw'amabandi, byabase koko ari byo yuko muri iyi myaka 22 MONUSCO yananiwe kugera ku nshingano zayo. Leta ya Kongo iravuga yuko imaze gukora amavugurura ahagije mu gisirikare ku buryo gishobora gucungera umutekano w'abaturage no kubumbatira ubusugire bw'igihugu. Ese abatumire bacu nabo niko babibona? Muri iki kiganiro twari turi kumwe na Jean Bosco Sebishyimbo, umushingamateka watorewe mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba yaranashinzwe umutekano muri leta ya Kivu y'Amajyaruguru yabaye ihagaritswe kuko hashyizweho leta y'ubutabazi igizwe n'abasirikare muri iyo ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ibyo bise etat de siège. Twari kumwe kandi na Enoke Ruberangabo, nawe wigeze kuba umushingamateka muri Kivu y'Amajyepfo, akaba cyuye igihe ku buyobozi bw'ishyirahamwe riharanira amahoro muri Kivu y'Amajyepfo Shikama. Muri icyo kiganiro twari kumwe kandi na Ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye wahagarariye u Burundi New York ku muryango w'abibumbye, akaza no gukora mu muryango w'abibumbye mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Timor Oriental no muri Cote d'Ivoire. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Ferenga Kwaya. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Aho twagarukiye rero ubushize ni naho dukomereza uyu munsi.
twari twambuye ijambo Jean Bosco Sebishyimbo. Reka mbere yo kuri musubiza mbanze numvishe Jean Bosco Sebishyimbo ibyo icyegera cy'umukuru wa MONUSCO ndetse na Enoke yari yamuvuzeho gatoya Hasimu Denge yavuganye mu cyumweru gishize na mugenzi wanjye wo muri Focus on Africa Paul Bakibinga. Aratangira amubaza igitumye abaturage ba Kongo bigaragambya kuri izo ngabo zimaze imyaka 20 ziri ku butaka bwa Kongo. There is a deep lack of understanding of what this peace operation hari ukudatahura gukomeye ubu butumwa bw'amahoro icarico. Nagomba gusigurire muri make ibikorwa by'ubu butumwa bw'amahoro. Icambere gukingira, guherekeza no gufasha inzego z'igihugu zijejwe umutekano kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho. Hanyuma bwa kabiri gufasha aba bategetsi nyene gushira ibintu mu buryo. Hari inzitizi mu bikorwa byacu kurubuga. Ni ngombwa ko abantu bamenya ko atari umutekano gusa, kuko hari ingorane nyinshi zihanze ubuseruko bwa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo zitegerezwa kwihwezwa mu buryo bwuzuye. Birumvikana ko ubu umutekano ari cyo kintu cya mbere nkenerwa hano. Hanyuma nsubiye ku byo bavuze, dufatiye kuri ino myaka 20, reka tuvyihweze neza duhereye aho twari mu 2002. Ndibaza ko twari mu ntara nka 10, ariko buke buke dufatanije nabo dukorana abategetsi bo ku rubuga twashoboye gushira ibintu mu buryo muri utu turere. Nivyo ubu intara zisigaye Ituri, Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo nizo ntara zigoye cyane gusumba, ari naho dukeneye kwitaho gusumba kongoreza inguvu. Ariko kandi novuga ko atari byo gusa, twavuye kure kandi ntabura ko abanyagihugu barambiwe, ariko kandi buzuye ishavu kuko haracyariho ubwicanyi. Ariko kandi twomenya ko hari n'igice cy'abanyagihugu bashima igikorwa cyacu. Hanyuma kandi ndibaza ko dukeneye kuvugana na leta kuri ibi bibazo. And I think we need to communicate with the government around these issues. But you were given ariko mwahawe inshingano zikomeye, ni kuki mwananiwe n'imitwe yitwaje intwaro iri muri kariya karere? in that area. Failure is a Uvuze kunanirwa, iyo jambo rakomeye cyane, kuko unanirwa iyo manisa amaboko. Ntituramanika amaboko, tuzobandanya gukorana na leta gushika igihe tuzosabwa kubugaragara kugenda. Kandi ndibaza ko ku ruhande rwa leta barakorana natwe muri ibi bikorwa. Hanyuma hinge nibutse bakumviriza ko dufise integuro yo kurangiza ibikorwa byacu twumvikanye ko na leta kuva umwaka uheze, kandi niyo dukurikiza. Nivyo kumbure ko iyi nteguro itazwi neza. Rero dufise igikorwa kumbure dufatanije na leta cyo kuyimenyesha abanyagihugu. Ariko turafise bimwe dushingira ko twumvikanye mu bisata bitari bike, kuva ku mutekano, gukingira abanyagihugu, intwaro ishinge ku mategeko, ubutungane no guhana ivyaha. Ibisata vyose bikenewe gutosorwa. Ariko kandi turiko tuvuga akarere kamerewe nabi cyane, aho ubutegetsi bw'igihugu atanguvu bufise, aho intwaro ari magoyagi, aho kandi dufise ibibazo indiri bishingiye ku butunzi kama n'ibindi. Nibaza ko inzira itomoye yo gushira hamwe ivyo abandi bariko barakora kumbure ishobora kuba ariyo nyinshi yotuma dutera imbere. Ivyo nivyo dukeneye kuganira ko na leta. Tubiriko mbere turamaze kumvikana n'umushikanganje wa mbere n'abategetsi bakuru ko ibiherutse kuba byo duhicigwa, hanyuma tugafata inzira irashe turi hamwe, tuvuga ururimi rumwe, kandi tukanakorana nabo bose bipfuza gukorana natwe. No kuvuga ko hari abari mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike atarabasuma, kumbure bashobora kuvugana natwe. Some people are suggesting hari bamwe bari mu kuvuga ko ONU ari nk'ikibuye kigenda gahoro cyane. Murakora iki kugira ngo mugarurire ikizere abaturage mu byo MONUSCO iri mu gukora? We've been having this conversation. Twagiye tuganira n'abanyagihugu. Nibaza ko dukwiye gutandukanya barya abantu twabonye kumbonesha kure bariko barasahura amazu yacu, bifashisha imfungurwa ziri mu bubiko bwacu n'ibindi. Ntitwibaza ko abo bantu ari abo kuganira nabo. Hari imice myinshi muri kino gihugu ca Kongo tubandanya tuvugana nabo umunsi ku munsi, kandi mbere turaronka n'ubutumwa bwo kudufata mu mugongo duhabwa n'abari mu mashira hamwe adahari inyungu za politike, abahari nagateka kazi na muntu n'abanyapolitike bashaka kuvugana natwe, kandi twamye tuvugana nabo. Nivyo ko ivyabaye byadushesheje ibikorwa, ariko dukeneye gutahura, dukeneye kuhakura icigwa. Ariko nibaza ko dukwiye gutandukanya hagati yabo bashaka gukorana natwe mu bugwaneza, batekanye, atangimba bakoresheje kandi bafise intumbero nziza, nabo bafise intumbero yo gusahura, basically intent on going and helping themselves in our stores. But you must understand the frustration. Ariko ugomba kumva ko abaturage barambiwe, banyuze mu cyorezo kimaze imyaka 2, batangiye kubura amaramuko kubera ko hari imitwe yitwaje intwaro ica ibintu mu karere batuyemo. Operating in the area.
Well, look, MONUSCO, look. nukuri MONUSCO eheraba iki nico kibazo kihari ubu turiko dufata MONUSCO ko ariyo nyishu y'ibintu vyose ubu uriko uravuga ibibazo vy'imfungurwa ivyankenerwa mu buzima ubushomeri n'ibindi vyose twebwe nta nyishu dufise kuri ivyo bibazo vyose nico gituma reka ngaruke kuvyo navuze imbere yaha dukeneye inzira irashe kandi yumvikana aho amakungu azogira uruhara aho abafasha mu bikorwa by'iterambere bazogira uruhara kubera mu ndiyane izo zose harabaho ibikorwa bimwe by'imibereho rero nimba ico arico kibazo reka tugitorera umuti ukundi ariko uko ibikorwa bitunganije muri kino gihe sukuja mu bintu vyose is not going into all directions. I do appreciate where ndakumva cyane ariko ikibazo ni umutekano iyo umutekano hari abantu bashobora kwirwanaho mu kwibonera amaramuko kubona udahari ni ukuvuga ko mwananiwe. Then you are failing. Well, look, ego umutekano n'umutekano w'umuntu umutekano so kuvuga umutekano aho tubaye rero ni ngombwa ko turaba n'ibindi bisata harakenewe kandi n'ibiganiro vya politike kugira ngo ibi vyose bitoregwe umuti muri uwo mwanya nyene ibintu vyose birihutirwa mu buseruko bwa Kongo rero nibaza ko dutekanye tugakubikiza amaso inyuma tukaraba ibikenewe gutorerwa umuti ariko kandi n'uburyo izi ngabo z'amahoro zifise tukaba tuzi ko ubu buryo butangwa n'inama nkuru ya ONU turashobora gutorera umuti ibibazo vyose hanyuma kandi ndibaza ko hari n'ibibazo vy'akarere ibi vyose bikenewe kwihwezwa ariko atagushira byose ku gatwe ka MONUSCO turiko dukorera mu gihugu muri Kongo nk'igihugu cigenga kandi gikenewe kubungabunga ubusugire bwacu ivyo vyose iri kumwe n'ibihugu bibanye rero dutuza kwihweza ibi vyose kandi ndibaza ko ari utwigoro tubandanye bikaba ari ngombwa ko dushiramo ingufu in which also we need to invest energy. Do you think that the civilians are being waba ukeka ko abaturage hari ababihisha inyuma urebye ukuntu bashimitse cyane mu kwamagana ONU to go against the United Nations? Well, the way in which, Paul, we've seen these events on Monday. ingene twabonye ibintu vyagenze Paul kuwa mbere no kwa kabiri mbere turiko turavyihweza neza na leta nuko twemera ko atari imyiyerekano yateguwe giturumbuka kuko kurasa ingabo zacu gutera cocktail molotov hanyuma nkuko nabivuze kurasa ku ngabo zacu ku basirikare bacu nibaza ko ibi ari ibintu bikwiye kwihwezwa neza ni ibintu bishobora kuba ibyaha vyo mu ntambara kandi ndibaza ko mu gihe hari imyiyerekano isanzwe hazo kwitwaza ibigwanisho rero harimo ugushaka kwica no konona. So there was an intent to kill and to harm. We've mentioned the issue of 20 years. twavuze ku myaka hafi 20 MONUSCO imaze muri Kongo hari uburyo ubona MONUSCO izahambira ikava muri Kongo mu mahoro That country at peace. Paul, turafise integuro yo kurangiza ubutumwa ni integuro iri ku mugaragaro kandi umuntu uwo ari we wese arashobora kuyishikira aciye ku rubuga ngurukana bumenyi rw'inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku isi na leta yayemeje mu kwicenda kandi mu bisanzwe ni integuro iriko irashirwa mu ngiro akarorero kamwe muri iyo nteguro twarashoboye kugara ibiro vyacu Itanganyika mu mpera zo kwa gatandatu umwaka wa 2022 iki ni kimwe mu biri muri iyo nteguro kandi twakoze bibukebuke twitonze kandi mu nzira itumbereye rero nibaza ko iyo twumvikanye ku bintu bimwe bimwe dushingira ko mu nteguro ni ngombwa ko tubikurikiza ico mvuga nkuko nabivuze kumbure dukeneye gukora uko dushoboye tugasigura abanyagihugu iyi nteguro ariko unyizere ndakwemere ko tuzova muri kino gihugu mu buryo bwiza kandi mu bwitonzi. Hasim Deng, reka rero tujye kwa Sebishyimbo. Bwana Sebishyimbo, urumva ko Hasim aravuga yuko hari abaturage aho ngaho bavuga yuko MONUSCO yagize akamaro babashyigikiye MONUSCO, ibyo nibyo? Mbere yuko mbasha kubasubiza, urabizi ko umuturage hari ubwo ushobora kumuha ikintu runaka akagushimira kubera ko wenda amaramuko ge gari mabi, ariko twewe turavuga tuti ese ibijaniranye n'amaramuko niba ari ibikorwa wenda by'amajambere, ese izo nizo zari inshingano za mbere za MONUSCO cyangwa se za MONUC igitangira. Rero ndaza kugaruka wenda ku kibazo cyo kutarangiza imvururu n'intambara muri aka karere kuri MONUSCO. Umuntu yakwibaza ati ese kutarangiza imvururu n'intambara muri aka karere ni ubushake bwa MONUSCO sur place, MONUSCO iri hano,
cyangwa ni ubushake bwa bariya bampatse ibihugu bayitumye. Kuko icya mbere wenda abaturage bacu barimo batwumva hari ubwo baracika intege, ariko ni ngombwa yuko tubabwiza ukuri. Iyo dusoma abakoze ubushakashatsi kuri ibi bibazo by'intambara z'urudaca muri aka karere k'ibiyaga binini cyangwa se no mu karere ka Afurika yo hagati, hari umwanditsi Pierre Peya waje kuvuga ku ntambara zibanga ziriya zampatse ibihugu zikorera muri utu turere. Arababwira ati nyamara zampatse ibihugu zirafite umugambi wo kugira ngo hagire utundi duhugu dutoya cyangwa se ibihugu bivuka muri aka karere. Rero tukavuga tuti ese bariya bampatse ibihugu ari bo bohereje MONUSCO, ese bayohereje koko kugira ngo irangize intambara, cyangwa bayohereje kugira ngo bashitse uriya mugambi wabo wo kuvuga ati uburasirazuba bwa Kongo ni ngombwa havukemo ikindi gihugu gisha? Icyo tukakibazaho byinshi, tukavuga tuti ese ubunebwe cyangwa se imbaraga nke za MONUSCO ntabwo zituruka muri ubwo bushake? None hari ibimenyetso ufite bwana Sebishyimbo kuvuga ibyo bintu, kuko ndumva biremereye. Reka ngusomere Pierre Peya, Carnage, les guerres secrètes de grandes puissances en Afrique. Arandika ati la région des Grands Lacs est devenue celle de la mort et du malheur dans une indifférence quasi générale. Gutumbira gusa, arongera arandika aravuga ati après la chute du mur de Berlin, les États-Unis et leurs alliés avaient en effet décidé de remodeler la carte du continent noir afin d'y réduire notamment l'influence de la France. Ibyo mvuze ni ukuvuga ati izi zampatse ibihugu harimo Amerika n'abavandimwe bayo cyangwa se abanywanyi bayo bifuza ko muri aka karere havuka ibihugu bisha, ndetse hepfo baza kwerekana yuko kugira rero izo ntambara zo mu ibanga Ubufaransa na Amerika bye kugaragara ko kuko ari byo biri kurwanira muri aka karere, baraza bagakoresha za mouvement rebelle, ni ukuvuga izi mitwe zitwaje intwaro nibo bazishyiraho, bakaza bagakoresha ibihugu bya Afurika, uduhugu twa Afurika kugira ngo turwane n'utundi, bagakoresha abacancuro, bagakoresha les sociétés multinationales, ni ukuvuga gari amasosiyete gacuruza amabuye y'agaciro, gagura amabuye y'agaciro. Muri make izo nizo ntambara z'urudaca turimo muri aka karere. Rero abaturage bacu ni ngombwa yuko bitegura ko muri aka karere iyo migambi ya zampatse ibihugu itari yagerwaho, nta mahoro twari twabona. None MONUSCO niyo yonyine yaje kugarura amahoro aho ngaho muri Kongo, cyangwa yaje gufasha leta ya Kongo? None Kongo yo kuki atari yo mubona ko yananiwe, mukabona ko ari MONUSCO yananiwe? Murakoze, nibyo koko icyo nkemeranyaho nawe. Ndi umuyobozi mu nzego z'intara cyangwa se mu rwego rwa province. Iyo ducukumbuye tugakurikira imyifatire y'abayobozi bacu bari Kinshasa, umutungo w'igihugu ni kuki tutawuyobora neza kugira ngo biriya byugarije abaturage bitumye abaturage bazamba bagahora mu ruhirahiro hirya no hino. Ndakubwira ko muri Masisi iyo ugeze nk'ariya za Luki ukareba uko abaturage babayeho bari muri za Burende, wareba abo baturage b'irucuru uko babayeho, wareba abaturage muri Ituri, Sud Kivu, iriya za Murenge abaturage uko babayeho, ariko wareba inyifato y'ubuyobozi bwacu buri Kinshasa, ibyo ngibyo bigatuma ko umuntu avuga ati mbo MONUSCO yamaze guhengereza abayobozi bacu ba Kongo, bisa naho
ibyo kurinda igihugu cyangwa se kugarura umutekano ku baturage abayobozi babihariye MONUSCO. Akaba ariho mpa ukuri abenegihugu kuvuga ati abanyagihugu ni ngombwa ko botsa igitutu ubuyobozi bwacu aho buva bukagera, cyane cyane buriya bw'Kinshasa, kugira ngo bumve yuko icya mbere nibo bagomba guha abaturage bacu umutekano. None nkawe ko wari ushinzwe umutekano aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru, niki cyakunanije wowe? Ndashaka kukubwira ko kuba minisitiri w'umutekano mu nzego za province bidaha minisitiri imbaraga nyinshi cyane, kuko amaserivisi cyangwa se inzego enye za leta nkorana nazo zose ziyobowe na Kinshasa. Ni ukuvuga nta serivisi n'imwe mfiteho ijambo usibye kuvuga ngo ni collaboration, sinzi niba nayivuga gukorana nabo, ariko umunyamakosa sinavuga ngo ndamuhana, ni mpaka Kinshasa, cyangwa se ngo turamuvana mu mirimo, ni mpaka Kinshasa. Urumva rero yuko ubutegetsi bwose bukomeye buremereye buri Kinshasa, ariko wareba inyifato y'abari Kinshasa ugasanga ko ni nkaho mbese turi mu bihugu bibiri, hari uburasirazuba buri mu kangaratete, ariko hari uburengerazuba abantu bibereye mbese mu byishimo. Ako niko kababaro mbese muri aka karere kacu dufite. Ngaho reka tugende tuganisha noneho ku muti, tugana ku musozo. Wowe wari wabajije ikibazo ngira ngo na Ambasaderi Gamaliel nawe yakunze, cyo kuvuga ngo ese MONUSCO iramutse igiye ubu ngubu Kongo yasigara ite, cyangwa se aho ngaho muri mu karere k'uburasirazuba hasigara hameze hate? None wowe ubona umuti wabo wuhe? Kuko leta yo irimo iravuga ko igiye kugirana ibiganiro na MONUSCO kugira ngo barebe yuko yahava mbere y'igihe bari biyemeje, ni ukuvuga mu mwaka wa 2024. Biracyakomeye rero, reka nze nkwereke ingorane zikiriho. Urabizi Kongo imeze nk'aho ari kontinent cyangwa se igihugu kinini cyane. Rero nkanjye minisitiri wakoranye n'inzego z'umutekano, ukuri kose ndakuzi. Ushobora kwibaza ukavuga ati ese uyu munsi batangiye kuganira na MONUSCO kugira ngo MONUSCO isohoke cyangwa se itahe, ese biradufata igihe kingana iki nk'abenegihugu cyangwa se nk'ubuyobozi bw'Kinshasa kugira ngo duforme cyangwa se twigishe umubare w'abasirikare ukenewe? Kuko uko igihugu kingana niko umubare mwinshi w'abasirikare ukenewe. None biradufata iminsi ingana iki kugira ngo uwo mubare tuwubone? Ese ni none nejo ko twibereye muri mama nararaye tukaryamira tukibagirwa ko MONUSCO igihe kimwe izagenda? Ibyo byose ntitubikoreho. Ese none ni mu gitondo turabona abasirikari 10,000, abasirikari 20,000, abapolisi 30,000, kugira ngo noneho insisiro zose cyangwa se imingini zose, uduce twose tw'igihugu tubashe kubona abapolisi, tubashe kubona abasirikare. Ndashaka kukubwira ko na n'ubu ibintu byo kujana abantu mu ishamba byo twita ngo ni kidnapping, uko bimereye abaturage bacu nabi, urasanga ko n'imingini itari ifite ibibazo nk'ibyo byose yamaze kugira akarengane nk'ako ngako. Izo rero nizo za defi, nizo navuga ngo ni challenge za defi tutarashoka dukemuye uyu munsi. None ese leta irabyifatamo gute? Muri ibyo bibazo leta irifata gute? Ngaho tubwire. Ni ukuvuga ko ikintu ngewe mbona, ndavuga nti niba koko leta yacu ifite ubumenyi bw'uko igihugu buno gihagaze kimeze,
birayisaba tena iminsi itari mike cyangwa se imyaka itari mike, niba birafata umwaka, niba birafata imyaka ibiri. Ngewe ntabwo ndi kumwe n'abarafata ibyemezo b'Kinshasa, kuko ni ngombwa yuko ibyo byose naje gusegura bimanza kugerwaho. Ikindi ndaza kuvuga ni ukuvuga nti Kongo ikora ibishoboka byose kugira ngo tubashe kudejua, sinzi tubashe kuburizamo kumera nk'abigizayo ziriya nyungu za mpatsi ibihugu zirwanira muri aka karere. Ni ngombwa Kongo yegerane n'ibihugu by'ibituranyi nka kuriya twinjiye muri East Africa Community, turi muri SADC, turi muri CAC ya Afrique Centrale, iy'amajepfo ya Afrika nayo SADC. Izo zose eshatu uko Kongo igenda iganira na MONUSCO kugira ngo barebe uko yasohoka, nyamara ntibize kutuzanira amakuba tena arenzeho ku baturage bacu. Kongo irusheho kuganira n'ibihugu by'ibituranyi bidukikije byose na yari amashyirahamwe yamaze kwinjiramo kugira ngo twumvikane ku nyungu z'akarere, noneho ubushamirane bw'ibihugu wenda duturanye bugabanyuke, mbese abaturage bacu noneho babone amahoro. Ndumva ibyo ngibyo byadufasha, ni ukuvuga ni ugukombina amastrateji abiri, kuganira na MONUSCO ariko bakumva yuko noneho bagomba no kwita ku biganiro n'ibihugu by'ibituranyi kugira ngo dusohoke muri aka kangaratete bwangu bitongeye kudufata umwanya muremure cyane. Naho ubundi ibitari ibyo sinzi niba MONUSCO kugenda kwayo bitarazana ingorane nyinshi cyane. Mu bundi buryo uremeranya n'ibyo Gamaliel avuga yuko MONUSCO na MONUC bakoze akazi gakomeye aho ngaho mu gihugu cyanyu cya Kongo? Urabizi impamvu yo kuvuga ati MONUSCO yagombye gusohoka ariko mu buryo buteguwe neza, ni ukubera ko yaje gufasha ikintu cyari kimeze nk'ikitariho. Rero ni ngombwa kumanza kubaka icyo kintu cyo yaje gufasha. Naho tugaya MONUSCO kuba itarashize imbaraga cyane mu kotsa igitutu Kongo kugira ngo bafatanye gutegura inzego z'umutekano z'igihugu cyacu, kugira ngo noneho mu myaka itari myinshi izo nzego z'umutekano zizabe zishobora kwifatira amaresponsabilite bitabaye ngombwa ngo bakenere inkunga y'abandi. Hari ibyo mubagaya, hari ibyo mubashima? Ibyo tubashima wenda twavuga ko MONUSCO kuherekeza Kongo byatumye tugera mu nzibacyuho. Urumva guverinoma ya transition kugira ngo igerweho nuko MONUC yaje guherekeza Kongo. Ibyo ngibyo turabishimira. Ibindi murabizi nyuma y'amatora ya 2006 ubwo umutwe wa CNDP wari ukarihanye leta, nabwo baje gutera inkunga ikomeye leta, aribwo mu 2010 haje guhinduka ngo MONUSCO kubera ko amahoro yarameze nkagarutse. Ibyo ngibyo MONUSCO turayishimira. Hari udukorwa tw'amajambere duke na duke MONUSCO yagiye ifasha. Ibyo ngibyo twabishimira, ariko ibyo kwinenga nabyo ni byinshi cyane. Ariyo mpamvu tuvuga tuti natwe dufatanyije n'abaturage kuvuga ati ni ngombwa ko MONUSCO igenda ariko igasohoka ari uko biteguwe neza kugira ngo ibintu bidasubira inyuma bikaba bibi cyane. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Reka tujye kwa Enoke Ruberangabo. Enoke Ruberangabo, turimo turarangiza nawe dushakira n'umuti. Mbanze nkubaze, nawe nibyo urabona ko MONUC ntacyo yamaze muri Kongo? Reka mvuge gutya,
experience tugira y'u Rwanda ukuntu Loni yahavuye hutihuti n'ibyasigaye biba, twizere ko muri Kongo bitazaba. Yewe uko nkeka ntabwo twari dutegereje ko abasirikare ba Loni aribo baza kuduhigira inyeshyamba za Kongo nk'uko nabivuze, amagurupe arme 70 cyangwa se arenga 100 muri Noru na Sud Kivu na Ituri. Ndagira ngo akamaro ka MONUSCO cyane kari ka politike, kandi mu buryo bwa politike ndagira ngo zarakozwe. Kariya karere k'uburasirazuba bwa Kongo kuva intambara z'u Rwanda zitangiye muri 1990 izi Burundi zigakurikiraho, uburasirazuba bwa Kongo ubwagiye muri uwo mwanya w'izo ntambara. Impunzi z'u Rwanda muri jenoside, nyuma ya jenoside n'ubwicanyi bwakurikiye Burundi zakomeje guhumekera muri Sud Kivu na Nord Kivu, hasigaramo ibibazo bigoye gukemuka. Wenda nizo Sebishimbo yavugaga, intambara zirimo ibihugu bikomeye byo hanze. Nje uko nsigaye mvuga ko Kongo yarwaye kera. Turabizi twebwe nk'abakongomani, ubutegetsi bwayo burajegajega, cyangwa se kuva kuri Mobutu kugeza intambara zitangiye. Noneho ibihugu tubana cyane u Rwanda, Burundi n'Ubugande zifata nka kurya kw'indwara z'izuririzi, basanga Kongo ni igihugu bashobora kubamo, bashobora gusahura, bashobora izo. Ariko ahanini inzu rero yawe iyi kunaniye kubaka, kugira urugo ngo umuturanyi areke kuyinjiramo ayikandagira, bigasa ngaho dukomeza kurega amahanga, ariko twebwe abanyekongo ntacyo dukora. Uretse ko n'ibyo bihugu ibyo bibihakana ko bitasahuye. Niko bikora, ibihugu byo niko bikora. Uribuka mu ntambara za mbere za Kongo barabihakanye ngo bageraho mu myaka ya nyuma barazemera, n'ubu bakomeje kubihakana. Ariko ibiri kuri terrain, reka nkubwire ko muri Sud Kivu uyu mudamu Madame Keita yarabivuze muri Conseil de Sécurité, muri kariya kanama. Bintu Keita niwe ukuriye MONUSCO. Komeza. Ni ukuriye MONUSCO ku minsi 5 ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Yavuze ko mu misozi miremire ya Uvira na Fizi na Mwenga muri Sud Kivu harimo hakorerwa icyo bita nettoyage ethnique. Yabivuze muri Conseil de Sécurité. Nettoyage ethnique ubwo ni ukuvuga guhumbahumba bikurikiye amoko. Ubwo yavugaga abanyamurenge muri Sud Kivu. Muri abo babikora harimo Regitabara. Regitabara irimo Abarundi, Abahutu n'Abatutsi bavuye i Burundi muri kudeta y'15 baci Rwanda, barambuka baja muri Kongo. Bamaze imyaka 5 bari kumwe n'abamayimayi bica abanyamurenge. Iyo Regitabara ibyo bihakana, ishigikiwe n'u Rwanda. Izo ni ibintu bidasubirwamo. Ariko barabihakana, yaba u Rwanda rurabihakana, yaba Regitabara bihakana. Nta kundi bagira kubihakana, aho bagomba kubihakana, ntibazemera. Ariko Regitabara ni hari iyo zira baciyemo irazwi, n'ubu n'ababashigikiye barazwi. Icyo nshatse kuvuga nuko MONUSCO kuri none ivuye muri Sud Kivu, twashaka twavuga ko abanyamurenge biba birangiye. MONUSCO iri mu Minembwe, nubwo ntavuga ko ariyo irinze umutekano, ariko uburemere bwayo burahari. Iri mu Mikenke, hari inkambi y'abanyamurenge iri mu Mikenke irinzwe na MONUSCO.
MONUSCO iri ahantu hitwa Gahororo, niho duheruka muri uku kwezi kwa gatandatu duheruka gusubizayo abaturage. MONUSCO iri mu bibogobogo. Kuri uyu mwaka ushize mu kwezi kwa 10 haratewe, itaza kuba MONUSCO kuba igisirikare cya Kongo gusa zari zarangiye. Donc ku buryo nka Sud Kivu dufashe icyo kibazo cy'abanyamurenge, MONUSCO niva muri Sud Kivu abanyamurenge bazahita bayikurikira wenda, niko nabivuga niba nta gihinga. Ariko ndeke gufatira Kongo ngo mbifatire gusa ku banyamurenge, ariko no kuba nabivuga ndi umunyamurenge urumva bimbabaje, kandi natwe turabakongomani kimwe n'abandi. Ntabwo Kongo rero nubwo twaba turi bake, ariko mu gihe abanyamurenge bazava muri Kongo izaba ari ikimuga imugaye, hari urugingo rumwe rwayo ruzaba rutari muri Kongo. Ikindi nshobora kuvuga, ndakeka kuri ngubu nka M23 irimo isenga ngo MONUSCO igende, hari icyo bita mu Gifaransa ngo témoin gênant, sinzi ukuntu twabisobanura. Umutangabuhamya ukubangamiye, uguteye ikibazo, wenda tubifate buriya MONUSCO nubwo wenda itarwana uko tubishaka, kuko nishobora no kurwana mu cyimbo cya FARDC. Ariko uriruka M23 araje mu 13 ifata Goma, 13 cyangwa 12 ifata Goma. Ntabwo ari imbaraga za FARDC zayikuyemo, hariho pression diplomatique. MONUSCO igihari rero, diplomasi, pression za diplomasi ziba zigihari zose intact. Yego wenda na guverinoma yavuga ati ngo abaturage nibirukane MONUSCO, niko nabivuga ubu ngubu, ibagire pression kuri MONUSCO kugira ngo MONUSCO nayo igire pression kuri M23. Ndatinya ko abarwana bose ari guverinoma cyangwa M23 n'abayifasha bose bagira ngo kugira pression kuri MONUSCO birabafasha. Ariko sasa abaturage nibo bafite ibyago, kuko kugeza ubu njyewe nakomeje no kuzandika no ku mbuga nkoranyambaga mbwira abaturage b'i Bukavu, abanyabuvira, nkababwira ngo murihenda ku mwanzi. Umwanzi ntabwo ari MONUSCO, njyewe niko mbivuga. Umwanzi ni twebwe twenyine abakongomani twananiwe guhagarara ku gihugu cyacu. Daboro ngo tube umuntu umwe, navuze ibyabaye mu kwezi kwa gatandatu, twebwe abanyamurenge baturya abandi bakongomani, ubwo rero turi kumwe. Abanyekongo nta bumwe bafite. Ni muri iyo myigaragambyo ikorwa Goma ni Bukavu, ndizera ko umuntu witwa bashaka kuvuga ngo ko ari umunyarwanda, kuko nibyo bivugwa hariya, umuntu wese yaba ari umuhutu yaba ari umututsi bamenye ko ari uko, w'umukongomani bamwita umunyarwanda, ni bakeya bashobora gusohoka. Nkubwire ko abanyamurenge bo nta wasohoka muri iyo myigaragambyo yabaye ibuvira, nta munyamurenge wasohoka. Izo rero nizo muri Kongo twakagombye kwitaho, kuko n'ibindi bihugu, reka nsubizaho Sebishimbo yavuze, isi niko imeze, niko babivuga, wenda twabisobanura mu Gifaransa, nicyo kitubangukira cyane. Buri gihugu gihagarara ku nyungu zacyo, cyangwa se inyungu z'igihugu ziri mu bwanzi bw'ikindi gihugu, kandi ibihugu byose zo ku isi niko bimeze. Ntituzategereza ngo u Rwanda rutugirire imbabazi, Burundi rutugirire imbabazi, Ubugande butugirire imbabazi, Amerika itugirire imbabazi. Oya, tugomba guhagarara ku nyungu zacu nk'abakongomani, turi umwe, tutiremye ibice nk'uko tumeze no. Wowe rero ubwo ngubwo wavuga ko igisubizo ni ikihe, umuti ni uwuhe kugira ngo MONUSCO niba leta ya Kongo yemeye yuko igenda bakaganira ko igenda kare, umuti wowe wasaba leta yakora kugira ngo MONUSCO nigenda aho ngaho ntihaze kuba ikibazo, waba uwuhe? Ahubwo ndatinya ko MONUSCO izagenda ikongera ikagaruka niba nta gihindutse, kuko nta kirahinduka.
ko ndakubwira iyo situation iri muri Sud Kivu nta kirahinduka, kandi wenda si MONUSCO yagombaga kubihindura, byagombaga guhindurwa na Kongo yonyine, twebwe abakongomani twagombaga kubihindura. Niba rero tutabihinduye MONUSCO ikagenda bikimeze gutya, ndatinya ko MONUSCO izongera kugaruka wenda igasanga tugeze kure. ariko Sebishyimbo yavuze ko MONUSCO yagombaga gufasha Kongo kubihindura. Ndagira njyewe nshobora kumubwira ko uko ni ukubicurika gufasha, uje gufasha, ubwo rero ananiwe gufasha uramubwira neza, ukamubwira usigenda, ariko ntiwavuga ngo ni ukubera we ngo nicyo cyatumye nanirwa. Oya, noneho wamusezerera mu buryo busobanutse, noneho akagenda, ariko bitabaye rero nawe kumugira ikibazo ngo umugire ikibazo. Ikibazo bamugira barimo baramugaya ko atabikoze. Wowe wumva MONUSCO muri iki gihe isigaranye yafashe iki leta ya Kongo kugira ngo ibyo uvuga bibuze, uvuga ngo niba nta gihindutse hagira igihinduka, MONUSCO ikoreshe ubushobozi ifite, imbaraga ifite, igira ikihindura kugira ngo nigenda ntihazabe ibyo bibazo urimo uravuga? Simbizi icyo kibazo wenda twari kukibaza MONUSCO kuko niyo yagisubiza, ariko simbizi kuko porogaramu yayo yo kugenda, porosesisi yo kugenda nk'uko Minisitiri Muyaya yabivuze, ayo masezerano yari ahari ko mu 2024 MONUSCO igomba kugenda, kuko batangiye kubikora bari muri za provinsi 10, none basigaye muri 3. Urumva harimo processus yo kugenda. Icyo MONUSCO yakora ubu ngubu ku ntambara zihari zituma abaturage bacika intege, hari intambara ya M23. Nakubwiye ko M23 iva mu mujyi wa Goma nta rusasu rwavuze, havuze diplomasi gusa irahava. Yego yaje kuraswa nyuma iri ku mupaka za Cyanzu Ihunga, ariko bavuye muri vile ya Goma atari uko barashwe, hari imbaraga za diplomasi. Ibindi z'intambara zo kuvuga ngo bararasa M23, hari ibintu byinshi byavuzwe, ariko kuko twebwe ndi turi mu mabanga ya gisirikare, cyange cya M23 ya mbere higeze kuvugwa za drone ngo zizaza ngo zikaza zirasa amaguruparu. Izo ni za ndege zitagira abadereva, twazibonye gusa hariya kuri aeroport ya Goma, ntitwaje kumenya aho zagiye. Ariko nyine amahanga abishizemo imbaraga aho babikora, hari icyo bafasha. Ejo bundi ni ku cyumweru wabonye abanyamerika icyo bakoze muri Afghanistan, barasa buriya muteroriste. Ziriya ni za tekinoloji zikomeye bazikoresheje, simbizi wenda inyungu za Kongo ntizigeraho, ariko bazikoresheje wenda hari cyo bahindura, guhagarika abirwanisho bahungabanya umutekano bari muri Kongo Nord na Sud Kivu na Ituri. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, ikiganiro Imvo n'Imvano. Iki kiganiro muragikurikira kandi kuri Kisoro FM muri Uganda, muranagikurikira kandi kuri Facebook kuri BBC Gahuza, no ku rubuga rwacu rwa internet kuri bbcgahuza.com. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, Imvo n'Imvano, Urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Reka noneho turangizanye kandi na Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye. Wumvise ibyo aba bantu bari muri Kongo barimo baravuga ku muti watuma iki kibazo kirangira, ariko njyewe reka nkubaze bitewe n'ibyo numva abanyagihugu bakunze kubaza aho ngaho muri Kongo. Baravuga yuko ngo MONUSCO yakoreshaga
amadolari y'Amerika agera kuri miliyari 1 buri mwaka. Leta ya Kongo yo ikoresha miliyari 9 z'amadolari ku mwaka. Urumva ayo mafaranga yose bakoreshaga, bakavuga bati niba koko umuryango w'abibumbye ushaka gufasha Kongo, ayo mafaranga bareba ahandi hantu bayashyira kugira ngo bafashe Kongo, ikibazo cyari kiri muri Kongo gishire, kuko MONUSCO irasa nkaho itashoboye akazi kayo ko kugarukana umutekano. Ibyo urabivugaho iki, Ambasaderi Gamaliel? Murakoze cyane. Nibaza yuko tuganiriye neza n'aba bashinga ntahe. Umushinga ntahe Sebishimbo aserukira abanyagihugu, yatowe akaba ministre regional muri Kivu. Umushinga ntahe Enoko Ruberangabo wo muri Sud Kivu, n'umushinga ntahe Patrick Muyaye yavugiye leta. Nagira nsubire kwibutsa yuko hari aho dufatira akabazo kaje turi ahantu ukamenga twamenye ibyabaye byose. Nagira ngo yuse resolution yasinywe muri 2013. Iyo ni ingingo ya ONU. Ingingo ya ONU yasinywe nimero 2013 nimero 131, havuye raporo y'ibikorwa byakozwe na MONUSCO mu mwaka. Nimero 131. Nuko cyane. Yasinywe n'abantu, yasinywe n'ibihugu 13, ishigirwa na ishyirahamwe rya EU, African Union, isinywa na ICJLR, isinywa na SADC na UN Secretary General. Abo bose baserukira ibihugu by'isi muri Conseil de Sécurité, ni ukuvuga bya bihugu bishinzwe umutekano mu isi byashigikiye icyo kintu. Icyo rero nicyasigurwa abanyagihugu, nicyo gituma batamenye icyo MONUSCO ikora. N'ubu nyene umushyantare Sebishimbo arasaba ati twebwe tuburyo tubona ku rubuga abanyagihugu bararambiwe, hari n'aho abategetsi twebwe turi mu gihugu hagati dusa n'abihebuye, dusaba ko leta iturongoye Kinshasa idushigikira ivuga. Niko yasabwe umushyantare Sebishimbo. Iyo resolution rero basinye, twibagira abo bantu bose, cyo kituma mu nyuma nibaza ko tuduze ikiganiro kubategera neza hejuru muri leta izo bintu byasinywe. Ntitwishinge gusa abantu bava mu gihugu babona kandi bagowe, benshi abanyagihugu baragowe kubera atamahoro ariho. Abo rero bavuga ko bagowe, mugabo inyishu izova muri leta, ariko twabivuze no munsi twese abava muri leta n'ababana. N'ubu rero EAC ihamagaye inama igashinga ibintu. EAC ubwo ni umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Yego cyane. Iyo ishinze ingingo igatuma umuhuza wo muri Angola guhuza abandi bakuru b'ibihugu, igatuma umuhuza wo muri Kenya guhuza abo bantu ba East Africa, bagashinga ingingo, twozimenyesha abanyagihugu, mwozimenyesha abanyagihugu zose zikamenyekana. Mugabo benshi ari aho atora ikimugoye ciwe cyonyene, ntavuga ibigoye igihugu. Ivyo bihugu rero ayo mafaranga muvuga bakoresha muri MONUSCO, kuko umuntu kumbura kunda ayo mafaranga ngo twayakoresha ibindi. Ayo mafaranga atangwa n'ivyo bihugu byasinye Conseil de Sécurité, le Ban Conseil de Sécurité, atangwa n'ivyo bihugu muri komurita ngo bihugu mfata bihugu. Abo nibo barabo umutekano. Aho twikukira kera, iyo ONU itahaba Kongo ntiyikukira. Muribuka izo muri Katanga n'ibindi ONU yarafashije. N'ubu rero tubizigire, dusabe ko leta yubandanya, niko twavuze twese uno munsi, ko leta yubandanya y'Kinshasa, atari yo muri Kivu, y'Kinshasa kuvugana na ONU, kandi baravugana kandi barabigize mu minsi heza. Ntitworera none ibyavuye muri iyo miganiro bya leta nkuru ya Kongo n'umukuru aserukira ONU, umukuru agira kabiri n'uwabaserukira muri Kongo. Ntitworindira ivyo bashinze hama bakazoza kubyigisha na leta yo hejuru yemeje ivyo bashinze,
kugira abanyagihugu bareme. Ivyo rero nuko twokwirinda gufata akatubakiye mu ngingo yafashwe n'abakuru b'ibihugu ni ukuyisoma yose mukabwira abanyagihugu ibirimo. Jewe rero ndizigiye ko iyo nama yo muri Afrika y'ubuseruko, iyi nama yo mu bihugu by'ibihugu by'ibiyaga binini muri Afrika, iyi nama ya Union Africaine, iyi nama ya SADC na Secrétaire Général de l'ONU basinye ibyo bintu, na leta nkuru y'i Kinshasa nibo bafite ijambo bakwiye gusigurira igihugu d'abord kugira ngo tuvuge ngo yenda cyane guma. Aho tubigire mu mwabibonye n'ubu nyene se bishimbo yabajije ati leta nkuru nidufashe kuko MONUSCO yogenda ubutitse agatsinde mubiki. Yabajije leta ntiyabajije MONUSCO. Iyo leta nibaza kwiye kwishura rero. Ariko MONUSCO nayo bwana Gamaliel mbere yuko ukomeza, iyo MONUSCO nayo kuko ikorera umuryango w'abibumbye, ariko ahantu hose bagiye bajya mu butumwa nk'ubu ngubu, ngira ngo nawe wabugiyemo muri Timor ndetse no muri Cote d'Ivoire, ariko yaba muri Sierra Leone, yaba muri Liberia, yaba mu Burundi iwanyu, yaba muri Sudani, yaba muri Nepal, yaba mu Rwanda, yaba muri Somalia, aho hose bagiye bajya barabarega yuko ntago bigeze basohoza inshingano zabo. Ibyo byo biva kuki? Je nibaza ko ntidushize hamwe. Jewe aho nakoreye muri Timor twasize igihugu cikukiye, kera nticyari cikukiye, ONU yarafashije irasubiza igihugu abo muri Timor. Muri Cote d'Ivoire ONU yatumye igihugu cyaciwemo kabiri gisubira kwiyunga mu 2011, haba amatora yisanzuye, hatogwa umuperezida n'ubariho. Ivyo byose nibaza ko ari za ONU. ONU yarazanye amahoro atari haki. Aho muri Sierra Leone muvuga ni iki babwira ataco bakoze. Sinumva neza aho twofatira kuko ONU n'ibihugu byose byacu twese. Kongo iri muri ONU. Mwari muzi ko Kongo Belge yaterereye izariye mu ngwano ya kabiri y'isi. Mwari mubizi ku izina ry'umubiri. ONU ni twese, ONU n'ibihugu byose byo ku isi. ONU ntigwana rero itabara gusa aho amahoro abuze. Icyo rero nyine twogishimikira ko simboni aho mukuru icyo cyiyumviro cy'uko ONU byayinaniye hose. Harabaye amahoro y'isi aho ingwano ya bisagere fuwade yaheze. Zagarutse muri Ukraine ni murabe. Isi rero iguma yunguruza, ingwano zizokwama zigaruka, igihambaye n'ingene bazitorera umuti. Nditwobwira ngo ingwano zaraheze ahantu hose, ntibishoboka. Abantu bakiriho hazohama haba ivyo bita interesinze birango bivuga mu Kirundi inyungu z'ibihugu zose z'isi zizokwama zicanamwo, hamwe babitorera inyishu mu biganiro, ahandi haba ingwano. Mugabo nayo nyene bayitorera inyishu mu biganiro. Uko nukubaho kw'abantu ku isi. Si ONU yananiwe na gatoyi, sivyo. Hari naho yahawe agahembo k'amahoro bimwe bita Prix Nobel mu 1988. Yego hariho hamwe ishobora kuba yarakoze neza, ariko aba banyagihugu barimo barabibaza nuko bavuga bati nko mu bihugu byacu twebwe tubona iwacu mu karere k'ibiyaga bigari ntacyo bigeze badukorera ku buryo twavuga ngo bahavuye neza. Mu biyaga bigari ntacyo bigeze badukorera. Ivyo byontangaza cyane. Nababwiye ingene twikukiye, yakaba ONU twikukira muri Rwanda, Burundi na Kongo. Nibaza ko ONU yafashije. Harabaye intambara yabaye i Burundi ko wambagije muri 1993. Yatoreye umuti na ONU aho basinye akoro darusha. ONU yarafashije, amahoro aragaruka. Byasubiye kuyanga hati y'imyaka irenga 10, hari umutekano, n'abangwana baratashe bitoje neza mu gihugu mu 2005. Izo nizo ONU yakoze. Sinibaza yuko twovuga atavyo yakoze. I Rwanda amasezerano ya Arusha y'u Rwanda yasinywe Arusha mu kwezi kwa munani mu 1993. ONU yarafashije, byagiye kugora mu gice kimwe chance kuyashira mu ngiro.
onu yamifasha gutyo ariko buretse mu Rwanda ho byo ni bibi cyane kuko bavuga ko yavuye mu Rwanda ireba jenoside itangiye kuba aho babivuga nabi cyane. Oya icyo nico mwafashe ni kuki none mutabwira muti uwagoye u Rwanda n'utemeye amasezerano ya Arusha yari yasinyeko onu yagarutse gufasha mu nyuma. Ivyo rero nibaza yuko ivyo yakoze neza nukuvyemeza aho twayinanije naho nyene sinobihakana ibyo uvuga byo muri 94 habaye jenoside byaragoye gutabara sinzi ko ariyo bizagoye gusa nico kibazo n'ikindi hariho n'ibindi bihugu byinshi kandi bamaze iminsi babivuga kumbure n'ikindi kibazo ariko onu niyo itabara zishobora kuvuga ko turi muri yo ibihugu byose biri muri onu u Rwanda, Kongo, Burundi, Ukraine, Abanyamerika, Abarusiya n'abandi bari muri ONU. Ico bituma nabo nyene babihangange mwamye mwita mfata bihugu bahurira mu nama muri ONU kuko inama nyene batorera umuti ibibazo biriho. Ni kuki twebwe tutoba nk'abo mfata gihugu mwamye mwita gutyo ngo tunatwe tugira inama n'ingingo tufata badusabe ONU dufashe. Ivyo nivyo nibaza yuko twihenda ko tugomba gutora inyishu twebwe nyene tidushobora gutora inyishu muri Kivu y'ivyo byose tutabajije leta nkuru ya Kongo na ONU basinye hamwe n'aya mashira hamwe yemeye kudufasha kandi turimwo. Icyo cyo nagomba gukebura kuri kiringingo aya mashira hamwe dushiramwo tubaze ivyo rero ni leta duserukira si leta lokale turondera amahoro muri ayo mashira hamwe ONU yakurira iri kumwe natwe ibabwira yuko n'ubu bari mu nama ingene leta ya Kongo boyifasha ku butegetsi bwayo butunganiriza bose mu gihugu aho bitwaje ibiganisho mu gihugu bigahera hakabiza leta itabara gusa. Ivyo bariko barabifasha kandi nabone bavyemeye Patrick Muyaya yavuze neza cyane rwose yuko twobandanya dukurikira ivyo biganiro barimwo ntituganire ku mitumba y'iwacu leta yemere inama na ONU inama n'izo organization irimo muri Afrika kandi bariko barayifasha turorere baduhe inyishu ntidutanga inyishu twebwe nyene buno nyene nico nagomba kubabwira. Ndagushimiye cyane Gamariere ndaruzaniye ku bitekerezo utanze mu kiganiro cy'Imvo n'Imvano. Murakoze cyane kuntumira. Ndagushimiye nawe Enoke Ruberangabo ku bitekerezo utanze muri iki kiganiro cy'Imvo n'Imvano. Murakoze kuba mwadutumiye. Ngushimire nawe Jean Bosco Sebishyimbo ku bitekerezo watanze muri kino kiganiro. Murakoze cyane natwe tubashimire kuba mwabashije kuduha ijambo. Murakoze munyamakuru. Reka nshimire na bagenzi banje bamfashije gutegura kino kiganiro, Bernard Bankukira, Jacques Nitegeka, Prudence Ngiyumva, Florentine Kwizera, Ali Yusufu Mugenzi hamwe na Paul Mason twari kumwe hano mu buhinga bw'ibyuma. Reka mbashimire namwe mwese muteze amatwi kino kiganiro cy'Imvo n'Imvano, mbibutsa yuko mushobora no kugikurikira kuri FM aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma ni Bukavu, mugikurikira kandi kuri Kisoro FM aho ni muri Uganda, muragikurikira kuri Facebook kuri BBC Gahuza, muragikurikira kandi no ku rubuga rwacu rwa bbcgahuza.com. Mwari kumwe na Fenenga Kwaya nakagaruka.